biraruhura uri munsi y'ikamyo uri umumekanisi uri kuragwana n'amapenzi hanyuma uko nyene uri kurabigira ukaba umutima wawe wuzuye umunezero n'indirimbo z'Imana yagukunze nawe ikaguhingura kandi yama igukosora ikugara amavisi yawe yaregeye ikakugirira neza kandi n'ubu nyene iri kwitaho kuko nawe uri kuritaho iyo kamyo ukabigirana umutima ushima Imana biraruhura uriko urakora ibintu byose nk'uhimbaza Imana uriko urabaho nibarabara utembera umutima wawe atakindi utumbereye turetse icubahiro c'Imana ugakora kajya kazi kawe ukarongora burongora ukigisha abo wigisha utumbereye kw'icubahiro c'Imana camamara biraruhura Keshijoro y'umubuzima bwanje inyifato y'ubuzima dukeneye dukwiye kugira twebwe nk'abana b'Imana Yesu ashimwe cyane rero uriko urabikurikirana neza amajambo y'Imana aba ariko aratwereka yuko dukwiye gukura mu bucuti dufitaniye n'Imana tukaguma dukura iyo igiterwa catewe hanyuma nyuma y'ukwezi kikaba kikiri hahandi cari kiri nokigereranya n'uwo muntu asinziriye mu vy'ukwizera ni ukuvuga ngo carataye umwanya cari gukoreramwo ibikorwa vyaco vyo gukura nticakutse cagumye aho cari kiri rero aya majambo dukangura guma turi maso kuba abana b'umurango kuba abagumye mu buzima bwacu bw'umuco n'amajambo atwereka ngo kubera ko ari ku muco urugendo rurabandanya utegerezwa kuguma wegera imbere utegerezwa kuguma ukura mu izina rya Yesu hariho ibintu Imana yakoze bigaragara mugabo bitwigisha ivy'ukwizera kandi natwe ivyo twizeye kimwe tuzobibona Imana ishimwe rero ico nagomba kuvuga muri ivyo yakoze ni ingene yagendanye n'Abisirayeli yagendanye nabo ngo ku murango ikabarongoza inkingi y'igicu ni ukuvuga ngo bagume bafise iyo baja bagume babona urugendo ntibahagarare hanyuma mugabo ngo no mw'ijoro naho igaca ibarongoza inkingi y'umuriro ni ukuvuga na ca gihe hatabona na ca gihe mu ngorane naho nyene urugendo rurabandanya Imana ihabwa icubahiro cane amen ni ukwezi kwiza rero ko gukura mu bucuti dufitaniye n'Imana uko imigenderanire yacu n'Imana iba myiza cane ihingurwa rwose niko n'ubuzima bwacu bworoha niko kubaho bitworohera kandi niko dushobora kumva umunezero muri twebwe gusumba uko twigeze Yesu aduhe kuvyitwararika Imana ishimwe cyane ariko rero kugira dukure mu bucuti dufitaniye n'Imana hari ibintu binini bitatu dukeneye ndaza gushimika kuri kimwe n'amasengesho nimba mwana mwibuka nibaza ko muvyibuka kuwa Mungu burya amajambo y'Imana twasangiye yaratujana mu bintu vyo gusenga mugabo dusenge nk'uko Imana igomba ibyo niryo jambo twasangiye ryo mu gitondo gusenga nk'uko Imana ibigomba biraruhura iyo utariko
uranyonga ikinga n'umururazi w'ingene wakuze uri imfuvyi mugabo ukarinyonga n'umunezero uko Imana yawe uyikunda kandi ariyo yatanguye kugukunda. Biraruhura uri munsi y'ikamyo uri umumekanisi uri kuragwana n'amapenzi hanyuma uko nyene uri kurabigira ukaba umutima wawe wuzuye umunezero n'indirimbo z'Imana yagukunze nawe ikaguhingura kandi yama igukosora ikugara amavisi yawe yaregeye ikakugirira neza kandi n'ubu nyene uri kwitaho kuko nawe uri kuritaho iyo kamyo ukabigirana umutima ushima Imana. Biraruhura uriko urakora ibintu byose nk'uhimbaza Imana uriko urabaho nibarabara utembera umutima wawe atakindi utumbereye turetse icubahiro c'Imana ugakora kajya kazi kawe ukarongora rurongora ukigisha abo wigisha utumbereye kw'icubahiro c'Imana camamaza. Biraruhura. Amen. Haleluya. Uriko urakora udukorwa two muhira ico uriko urakora icyo ari cyo cyose ukagikorana indirimbo y'ishimwe mu mutima ukabibanamwo n'akaruhuko k'Imana igukunde kwitayeho naho nyine ufise ibikugoye naho uri kukubura inkungugu kubera utararonka inzu y'isima mugabo ako gakungu kakiko karatumuka ukamijaho utuzi uvuga ngo ndagushimira Mana urukundo rwawe unkunda mbere wanteguriye naho nzobana nawe mw'ijuru uravuga ngo aho uzoba niho nanjye nzoba umutima wawe uraruhuka kandi ubwo nibwo buzima Imana idushaka. Imana ikomerwe amashyi cyane. Haleluya. Nihangane ndasaraye mugani baza ko muvyumva. Haleluya. Imana ishimwe. Ca gatatu rero nico duteba ni kwiga ijambo ry'Imana ngo ritahure kugira ngo dukure mu bucuti dufitaniye n'Imana. Biradusaba kwiga ijambo ry'Imana ngo uritahure. Ivyo nivyo bizotuma vya bindi vyose bikorohera. Guhimbaza Imana biroroshe gikomotse mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Bizotuma vyose vyoroha. Gusenga biroroshe ufise ijambo ry'Imana ritahuritse neza muri wewe. Ariko gusenga biragoye iyo ijambo ry'Imana riri kure yawe, kure y'umutima wawe. Guhimbaza Imana biragoye iyo ijambo ry'Imana riri kure y'umutima wawe. Kandi ushobora no gusoma ijambo ry'Imana ubyiga ngo hanyuma ureke kuyihimbaza canke ngo ureke kuyisenga. Birafatangana ariko hari ukuntu bihana ingufu vyose. Biroroha gusoma ijambo ry'Imana iyo wanje ugaca bugufi ukavuga uti Mana ndagomba ubane nanje nshobore gutahura ivyo ngira nsoma. Imana idufashe cane. Hari inyungu zinini zibiri bidushikanako iyo twiga ijambo ry'Imana. Nagomba kuvuga ndazinyarutsa kuko hari aho tuza guteba. Inyungu ya mbere iyo twiga ijambo ry'Imana turamenya Imana neza. Turamenya Imana. Ijambo ry'Imana rigaca rivuga ngo tuzokizwa no kumumenya. Aho tugeza kutamenya Imana niho tugeza kugorwa. Aho tugeza kutamenya Imana niho tugeza kuruha. Yesu adutabara. Ica kabiri twunguka iyo turiko turiga ijambo ry'Imana kiri muri ivyo nyene nari ntanguye kuvuga. Iyo twiga ijambo ry'Imana turakomera mu kwizera.
Aleluya. Imana ishimwe. Rero uyu munsi nagira ngo dusangire iki cyo kwiga ijambo ry'Imana dukurikirana agaciro kayo. Yesu ashimwe cyane. Twandike ijambo ry'umutwe rivuga ngo mbega ijambo ry'Imana rifise akahe gaciro ku buzima bwacu. Muri make agaciro k'ijambo ry'Imana tugira tubibemo turasagura mugabo tubibika tugira turabire hamwe inyungu canke agaciro si inyungu n'agaciro kubera iki nokwiga ijambo ry'Imana kubera iki bikenewe ko niga ijambo ry'Imana bimaze iki kwiga ijambo ry'Imana. Yesu adufashe cyane. Iyo umuntu avuze ngo yige aba yaranje kwemera ko hari icyo akazi. Iyo umuntu avuze ngo agiye bamwigishe ishuri ry'imyuga ryigisha gushona aba yemeye ngo sinzi gushona ndaje munyigishe gushona. Ni ikintu rero kidusaba kwemera ko dufise ubundi bumenyi tugikeneye kuronka. Iyo umuntu avyemera ko hari ubundi bumenyi akeneye kuronka buvuye mu ijambo ry'Imana, agira inzara, agira umwete, agira ishaka ryo kurondera ingene yobishikira. Nama ndibuka ingene naguze Bibiliya ya mbere. Nari umunyeshuri yironderera ingene yiga, ingene ariha inzu, ingene yambara, ingene afungura. Umuryango ico washobora cari gihari ariko nticari ikintu woshira kwijisho, nticari ikintu wovuga ngo nico kizobikora. Ariko ndabishimira Imana ngenderwa n'umuntu angabira 5,000. Nari mbabaye cyane mu mutima yuko ntafise Bibiliya y'ikirundi. Nari mfise akabibiliya k'igifaransa nagabiwe n'umuntu ngo yagahawe n'uwundi nawe. Ako kabibiliya nkakambitsa kwijisho nkaraba ibintu birimwo nkumva biraryoshe, nkumva ndifuza cyane kuzobibwira abandi. Haca hanyadukamwo ikibazo cyaguma gitembera muri jewe, mbega nzobwira ubutumwa bwiza Abafaransa ntamubwiye Abarundi. Bimwe abandi biyumvira kuja mu bihugu byo hanze, byahubwo niyumvira ingene ibyo bintu ndiko ndavoma muri Bibiliya ni gute Abarundi bandi bobimenya. Angabiye ayo mahera ndababwiye mpagaze imbere y'Imana na mwebwe no mu isengero yayo, nta rindi faranga nari mfise kandi mbayeho uko nyene ndababwiye. Bibiliya yagura 4,800. Iyi nyene ni yagura 4,800. Ubwo nyene naciye nkatira aho bazidandaza hajya ca ntahana Bibiliya ngiye kurara hahandi. Mugabo ivyo maze gukura muri Bibiliya biraruta ivyo nari kugura muri ivyo 5,000. Naragize umunezero cane. Iyo rero ufise ishaka ukumva ko hari icyo ugikeneye kumenya, narumva ko ivyo soma mu gifaransa bitampagije, numva nkeneye kumva ubwo buryohe numvamo nshaka kubwumva mu Kirundi. Ndashaka kubyumva neza byinjire mu rurimi rwanje rw'Ikirundi. Ndashimira Imana. Yesu ahabwe icubahiro. Iyo tugize umwete
inzara y'ibyo nawe asanzwe ashaka ko dusonza, aba yabishize ku meza, tuzobironka. Amen. Haleluya. Rero dukurikirane ibi bintu nk'abantu bagomba kwiga. Yesu yavuze ati mubigishe kwitondera ibyo nabageze. Haleluya. Niwe yasize adutumye kwiga. Ndashimira Imana ko n'utaciye mu wa mbere arashobora kwiga Bibiliya. Haleluya. Utazi gusoma bashobora kumusomera akabyumva, ariko Imana ishimwe abarundi benshi basigaye bazi gusoma. Imana ikomerwe amashyi cyane. Igihe kimwe naragwaye umutwe, cyagihe nari nkigwara umutwe, murabizi umutwe nagwaye imyaka 9 n'amezi 5. Igihe kimwe naragize krize yawo, urambabaza rwose, warambabaza cyane. Hanyuma ndavuga iruhande yuko mbabaye, naratahuye ko nawe umuntu waba afise ibituma byumvikana byo kudafungura, ibyo ntibimubuza gusonza. Rero nawe byumvikana ko mbabaye, ntibiza kumbuza gusonza nintaronka ijambo ry'Imana mu mpwemu yanje, ndaza gusonza. Nawe waba afise ibituma byumvikana bituma ntafungura, ibyo ntibituma ntacasonza. None ndabigire gute? Mpamagara umwana menga yari yiga nko mu wa 6 canke mu wa 5, ndamubwira nticara hamwe, ndamubwira aho nari nsanzwe ngeze ntararemba. Ndamubwira nti sanzurura muri Yeremiya, ndamubwira n'igice, ndamubwira n'umurongo, tangurira ngaho usomere. Yari amajambo agumye agoye no kumva, mugabo navuga nti byari byo byose hari ikiza kwinjira mu mpwemu yacu, kubera ijambo ry'Imana ririfitiye ubushobozi bwo gushitsa ico rivuga. Aransomera. Nagomba gutera intege umuntu ari muri situation, kumbura urwaye amaso, kumbura ntuzi gusoma, urashobora gutora Bibiliya ukayikorera, ukagenda ku mubanyi wawe dusomera mu gitabo cya Yohana, aho badusomeye kuwa Mungu. Sanzura mu gice cya 15 mpera ku murongo wa mbere, kubera icyo gihe basomye umurongo umwe, nashaka kugisoma icyo gice cyose. Somera, Imana izobibona, uzobona ibitangaza mu buzima bwawe. Ese umwana yanyigishije mu bo twise nyene bajya w'umubiri, iyo amerewe nabi nkamuganiriza kumeze gutyo, gaca mbona arashavuye gusumba, agaca avuga ngo ntibaherutse kunsomera ijambo ry'Imana. Gaca ndamubaza, ndagusomere none? Somera. Ndamusomera ijambo ry'Imana, umubabaro wose nkabona uragiye atakindi ngizi. N'ubu vuba araheruka kuza arambwira, mama none amajambo avuga bene ibi noyakura hehe? Nsomeye ahantu bavuga ngo mu Bigalatiya bahatora gute? Ndamwereka, iyo ufise inyota uriruka ushuroza amazi ukeneye. Ndakwifurije iyo nyota mu izina rya Yesu. Icyambere rero gaciro k'ijambo ry'Imana. Icyambere kete rya mbere, muze kwihangana turasoma mirongo myinshi kandi myinshi tunyarutse. Icyambere kete rya kabiri rya Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 15 kugeza ku 16.
Kete rya kabiri rya Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 15 kugeza ku 16 haravuga kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamye uzi ibyanditswe byera bishobora kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka. Imana ishimwe. Haleluya. Twandikira ijambo ntibashobora gukuramo ibindi byinshi. Ubwambo muranditse iki kivuga ngo riratugira abo dukwiye kuba imbere y'Imana. Riratugira abo dukwiye kuba imbere y'Imana. Kweki twasoma Bibiliya. Riratugira abo dukwiye kuba imbere y'Imana. Rikaduhubura mu yandi majambo rikadukosora. Donc rikatuzimurura. Yesu ashimye cyane. Abantu b'Imana bazimururwa n'umuco w'ijambo ry'Imana. Iyo wihenze ijambo ry'Imana riragukosora, hanyuma rikatugira abo ukuntu Imana yashaka ko tuba. Icya kabiri Jean 6:63 Yohani 6:33 some haravuga ngo impwemu nizo zitera ubugingo, umubiri ntaco umaze, amajambo mbabwira ni impwemu n'ubugingo. Kasubiremo. Numva nifuza ko hajya mu bireka baca basamara umusomi wanyu muri Bibiliya, hajya mu byihoze hajya somi wanyu muri Bibiliya niho tugasamara. Impwemu nizo zitera ubugingo, umubiri ntaco umaze, amajambo mbabwira ni impwemu n'ubugingo. Abariko barandika cya kabiri rizana icyo rivuze kikabaho. Rizana icyo rivuze kikabaho. Rirarema. Tubandanye gusoma kuri icyo nyene Zaburi 33 umurongo wa 6 n'uw'icenda. 33 umurongo wa 6 n'uw'icenda. Bashobora kubandikira imirongo ya Bibiliya gusa, apana gushira amapese yanditse hari, baca basamara barabibona. 33 n'umurongo w'icenda. Ijambo ry'Uhoraho niryo ryaremye ijuru, impwemu zo mu kanwa kiwe nizo zaremye ingabo zose zo kuri ryo. Umurongo w'icenda. Kuko yavuze bikaba, yageze bikaguma. Imana ishimwe. Igifaransa havuga ngo quand il ordonne, iyo avuze ijambo ibyo avuze bica biba. Amen. Wawundi yarabiririmbye quand tu dis la chose arrive. Haleluya. Yavuze ikintu kiraba. Jambo rero ry'Imana turarikeneye kurironka ikaze mu buzima bwacu, kuko icyo ritubwira kizoba. Haleluya. Icya gatatu Yohani 15 umurongo wa 3
Yohana 15 umurongo wa 3. N'ubu mwebwe mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye. N'ubu mwebwe mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye. Ijambo ry'Imana riratweza. Mwandike iyindi mpamvu tworisoma, riratweza, riradutunganya. Ku bavuga igifaransa ahavuga ngo riratweza avuga purifier. La parole de Dieu nous purifie. Ni ukuvuga ngo riradukuramo ibintu bibi. Asa asa Alleluia. Dusome no muri Efeso 5:25 kugeza ku 27. Abanyefeso igice cya 5 25 kugeza ku 27. Aya majambo ndayakunda. Tuza kuri Yesu dufise ubupfu bwinshi buturimo, dufise ubumenyi butariko butwuzuye. Ijambo ry'Imana niryo ribusohora muri twebwe. Hari usanga twubakiye ku bintu bitari byo. Ijambo ry'Imana rikaza uko riza muri twebwe, niko iyo micafu y'isi, iyo micafu ya Satani, iyo micafu y'amabwire y'imico mibi, y'imigenzo, y'iby'imiryango, y'ibiki atubituvamo. Ndibuka ingene twagira abashaka kubona, ndibuka ingene twagira agatoki gutya ngo tugombeke mwigisha canke tugombeke abavyeyi ntibaduhane. Kandi we kubera biba vyakoresheje ukwizera kwawe, biriko biramanipira, biriko birajana iyo bishaka ukwizera kwawe. Hanyuma ukwizera nako ni ikintu c'imwene. Impwemu mbi igashiza kubigufasha kugira ngo wizere agatoki washize hano canke akabuye washize musi y'ururiro. Mani dufashe. Je ndibuka abantu baje bakora ibintu ngo vy'ugucira urunyuzi rudahera, ngo inshinge, ngo akaguma agira gutya akura mu kanwa inshinge, kubera bari bazananye, bari abazungu bapfa bajya aho hantu hafi yaho mu gipatiri. Urumva twaca twumva n'ibintu by'ubuhinga nyine ahubwo twe tutarashikiye. Mudakumbe ni maji. Bacubaza maji rero ni ikintu gikaze. Hari umuntu aheruka kunsiguza ngo none nshize nk'agati mu murima kugira abasuma ntibaze baranyura. Hari ingorane. Nishiriye y'akantu kugira abasuma ntibaze baranyura kubera hari iwacu bariba cyane. None ibyo hari ingorane biremewe mbega n'ijambo ry'Imana. Nanezerewe kubona bimbagije umugabo w'umupapa. Ibintu bene ibyo biba bihambagiye muri twebwe iby'ingeso, iby'ingene dufata imibiri, iby'ingene dufata Imana, ukuntu tuba tuzi Imana uko utariko biba byuzuye muri twebwe. Tubanze dusome mu Banyefeso 25:27 bavuga ngo Imana ishimwe. Bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo nawe yakunze ishengero akaryigura. Murabe umurongo wa 26:6 ngo aryeze aryogesheje amazi
ngo aryishire ari ishengero rifise ubwiza ridafise amarabaga canke injebejebe canke ikintu cose gisa gityo, ariko ngo ribe iryera ridafise agasembe. Abagomba kutagira agasembe, haleluya, bikomoka mu ijambo ry'Imana. Mana habicora, haleluya. Hari akantu gatoya dushaka gukora kukwezwa. Ndafise hano ibintu nkeka mubibona ko bitera amazi mabi ari mu buzima bwanje. Murabona hano mu kirahure, mugabo aya mazi mabi, igirahure kitamenetse na jewe ntamenetse, nayo nyene atamenetse, ntapfuye ninduke. Amen. Ubuhinga Imana ifise, aya majambo yabasekuru atariyo, ibi bintu bindi nubakiye ko bitari byo bizokurwamwo n'ingene nzokwemera aya mazi meza akinjira mu buzima bwanje. Haleluya, haleluya. Bea nikiruzura, ivyo kuzura sivyo narondera, ico dukeneye nuko kizuzura amazi meza. N'ubu mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye, raba ntibigisa kwa kundi. N'ubu mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye, n'ubu mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye, n'ubu mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye. Agejesheje amazi n'ijambo, n'ubu mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye, n'ubu mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye. Urashobora kuba umaze iminsi mike wumva ijambo ry'Imana, hanyuma ugaca wumva umenga uracari wa wundi. Oya, uri kurezwa, bandanya ishira n'irindi. Ngo si ruto nzohonya abansi bawe. Sinobahongereza rimwe, ibikoko vyo mw'ishamba vyohava bibarya. Uko wakira ijambo ry'Imana niko uhinduka mwiza, 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 mwiza. Ubu ufise amazi yonyene, ya myanda yose yajanye n'ukoropa yarabikorofye. Amen. Yesu ahabwe icubahiro. Turafise inyungu zo kwiga ijambo ry'Imana. Urashobora gutangara igituma uguma ufise ya nzigo igihe cyose utari mu ijambo ry'Imana. Ntuzutangare birebire, nta bundi buryo bwo guhinduka dufise tutaronse ijambo ry'Imana muri twebwe. Wokwemera ugatanga ibiguzi kugira ngo uronke ijambo ry'Imana. Wokwemera ukaruha. Alo, jewe ndiko ndumva mfise intege nke zo gusoma ijambo ry'Imana. Hariho ingingo irihuta ncamfata, n'ingingo ivuga ngo ntaco ndya, ntaco nywa, ntarasoma ijambo ry'Imana. None nzokwemera nicwe n'inzara kubera iyo ngingo ihamye muri jewe, cyane yihuta kurirondera kugira ngo uruhushya rwo kunywa icayi, kugira ngo
ndazi ko haba hasigaye gato gahwera namwebwe hano mumbonye uca musanga ndigikatsi ukuri kw'Imana niko konyene gufise ubushobozi bwo kwirukana ikinyoma c'abadayimoni caduteweho. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Chakani Zaburi 119 umurongo w'icenda n'uwa 11. Zaburi 119 umurongo w'icenda n'uwa 11. Haravuga ngo musore azokwezesha inzira yiwe iki? Azoyezesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe rivuga. 11. Nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje ngo noye kugucumurako. Twagomba gukuramo iki kivuga ngo kwega twosoma ijambo ry'Imana nikwera riratuma tutiyanduza. Haleluya. Riratuma tutiyanduza. Birateye isoni usanze umuntu akuze yambaye impuzu zera nk'uku kwanda, hanyuma ugaca usanga yagiye mu vyondo harya ariko aritako inkungugu, umubire, ibiyerera, ivyo atazi iyo biva, bitanavako, aguma yitako. Vyoba biteye ivyo vyose niyo rinda kumbaza noca munjana kwa muganga. Mugabo nokura hehe ubwenge bwo kutiyanduza? Ni mw'ijambo ry'Imana, niryo rimbwira ivyanduza n'ibitanduza. Imana ishimwe cane. Ica gatanu, Petero rya kabiri rya Petero igice ca mbere umurongo wa 19. Petero 1:19. Petero rya kabiri rya Petero igice ca mbere umurongo wa 19. Haravuga ngo ariko turafise ijambo ryavugishijwe ryarakomejwe kurushiriza, mugira neza ko murishira ku mutima, ni nk'itara ryakira ahacuze umwiza rigakesha ijoro rikageza aho ikinyenyeri cyo mu gaturuturu kizobandurira mu mitima yanyu. Imana ishimwe. Mugira neza gushira umutima kuri iryo jambo, ni nk'itara ryakira ahacuze umwiza. Yesu ashimwe. Riko uragenda mu rujoro runini ata nyenyeri ata kwezi, hanyuma ukaba ujabutse ku musozi hakurya, ukiri hakurya nyene ukaraba ukabona hariho akamoto gacanye, umenga uraronse ivyizigiro vy'uko ubuzima ngaho hantu burashoboka. Yesu ashimwe cane. Rero nagira dukuremo iki kivuga ngo haleluya, kwega twosoma ijambo ry'Imana ni kubera riratumurikira. Yandi majambo riratuboneshereza, riraboneshereza ubuzima bwacu, rikaduha ubwenge, riraboneshereza ubuzima bwacu, rikaduha ubwenge, rikatunezereza. Tuca dusoma yandi majambo abiherekeza. Haleluya. Abagomba umuco w'Imana, haleluya. Abagomba ubwenge bw'Imana, haleluya. Abagomba umunezero w'Imana, haleluya. Imana ihabwe icubahiro cane.
ngo kubera ijambo ry'Imana urifise unatsitagurika kandi nagira umwikomo ngo abafise ubwenge. Haleluya! abafise ubwenge budatuma atagira umwikomo, atagira amashavu, kubera ivyo vyari kumushavuza. Arafise ijambo ry'Imana ribisunika rikamubwira ngo avuga ngo ntagira intimba, ibintu by'umubabaro. Kubera ijambo ry'Imana rinafise ibindi rimubwira, intimba n'umubabaro bigaca aho bifata. Imana ishimwe. Dusome aho muri ico turiko turavuga Zaburi ya 19 umurongo w'9. Psalm 19:9. Zaburi ya 19 umurongo w'9. Imana dufashe, turakeneye ijambo ry'Imana. Kubera iki twasoma ijambo ry'Imana? Tusome ukubaha Uhoraho kuratunganye, kwamaho ibihe bidashira. Amateka y'Uhoraho n'ay'ukuri, aragororotse rwose. Imana ishimwe cyane. Haleluya! kuratunganye, amateka y'Uhoraho n'ay'ukuri, aragororotse rwose. Umurongo w'8 muntuge tusome nawo. Ivyagezwe Uhoraho yigisha biragororotse, binezereza umutima. Ivyo Uhoraho yageze nibitanduye, bihwejesha amaso. Yesu ashimwe cyane. Muri Bibiliya y'Igifaransa ni ku murongo w'9, ariko Bibiliya y'Ikirundi ni ku murongo w'8. Ivyagezwe Uhoraho yigisha biragororotse, binezereza umutima. Ivyo Uhoraho yageze nibitanduye. Haleluya! nibitanduye, bihwejesha amaso. Maso yarahumye, arahumuka kubera ijambo ry'Imana. Imana ikomerwe amashyi cyane. Haleluya! Yesu ashimwe. Ni kenshi maze gutora umuco wiyonja cyangwa ico nokora kubera ijambo ry'Imana. Musi umwe nari ndemerewe cyane. Muri ico gihe numva umubabaro, numva umutwaro urandemereye. Ndafata inzira mva iyo twaba, nza ibarabara ryose ngiye ku isengero. Nagenda ndavuga ndira nibarabara amosozi akoroka. Ngenda ndavuga ndira ijambo rimwe navuga niri rimwe nyene. Mana ndaje kubikubwira, Mana ndaje kubikubwira, Mana ndaje kubikubwira. Nari numva umenye jewe ndaje kubikubwira. Ngeze ku isengero nagiye ahantu muri kwenka hariya ajya mu Kagobwe, mangana nako Kagobwe nubikamwe umutwe mpagaze. Sinasubiye kuvuga ijambo na rimwe, ndarira byonyene, ndarira. Nza numva ijambo ry'Imana rinje mu bwenge. Burya hajya Imana itubwira ngo amajambo y'Imana yuzure muri twebwe, tuyagire ari menshi muri twebwe. Ntuzi ibyo uzokenera ibyo ari byo, ntuzi n'umunsi uzorikenera uwo ari wo. Ijambo ryaje ryari ijambo n'amasoma, ntama nibaza mbese iryo je ko numva ntaryumva neza. Numva umenga hari ahantu rincika. Riri muri Matayo 6:34. Ni ijambo rivuga ngo umunsi wose wiganyira ukwawo. Jesi nari bwigere mfashwa namwe na rimwe naryo, na rimwe nari bwigere mfashwa naryo. Hanyuma rije gutyo umenga hari insiguro izananye naryo. Fata ayo mahera ukora ico cyihuta kikugoye ubu, hanyuma iyo minervare uzoronka yandi kuko umunsi wose wiganyira
numva amaso arugurutse ndabibona ko umunsi mfise uhambaye ari uno munsi kandi ko nza kubikora hanyuma ibyo bindi sinzi ingene bizoca bigenda nashitse muhira ntarabikora kuko byari byo nja gukorera ahandi hantu ntarabikora mugabo namaze kubohoka ku munsi wose wiganira birabisha iby'ejo nta mpamvu ndirana amafaranga mu nzu kandi hariho imana izosubira ikangirira neza mugabo ntikwari ukwita mu kiyaga ntikwari ukwita mu ruzi oya nakurikiye ijambo numvise Yesu ashimye cyane maze icyo gihe ku mugoroba ujya twubakanye yambwiye ngo ngira amanuka ubunyene barambwiye ku kazi ko mwe kumanuka acaragenda agiye bukeye yaragarutse acaza atangaye mugabo anezerewe ntiyarazi ibyo bintu by'iwanjye ndiko ndirukankamo acarabwira ngo urazi ko baduhaye amahera angana uku kandi kweri yari menshi ico gihe ntivyanumvikana ingene misiyo y'ijoro rimwe yozana amahera angana nyakunda urazi ko baduhaye amahera angana uku nayazanye yose niyumviriye ko noyaguha ukazoyakoza acambwira ca kindi nyene narifise kumutwara ngo babiciye akoza sinari naramubwiye uwo mutwaro yabaye inzira y'Imana kubera Imana ifise inzira nyinshi idaciye ku mugabo inaca ku mugore idaciye ku mugore inaca ku mwana idaciye ku mwana inaca ku urengana idaciye kuri abo irafise inzira nyinshi n'urufi baragwasamitse bararukuramo ikori rya Yesu na Petero amashi ku Mana ihambaye ariko nuguru amaso n'ijambo ry'Imana numva birabaho kubaho ku munsi hariho n'ayandi majambo menshi azodufasha haleluya hari ibyo wibaza ngo biragororotse wasoma ijambo ry'Imana ugasanga ni ibyaha hari ibyo uba wibaza ngo birumvikana wasoma ijambo ry'Imana ikakubwira ko wazimiye kera ukwiye gutibuka byihuta Yesu adufashe haleluya dusome ikigira 6 Matayo 4:4 hariho amajambo ntabasomeye muyandike muzoyasoma kuri ico duhejeje Izaburi 119 umurongo w'105 n'Izaburi 100 n'umurongo w'130 Zaburi 119 umurongo w'105 n'uw'130 icya 6 rero Matayo 4:4 aravuga ngo aramwishura ati byanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana Imana ihabwa icubahiro cyane aramwishura ati umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana twashaka gukuramo iki kivuga ngo burya ijambo ry'Imana ni imfungurwa z'impwemu ni imfungurwa zo mu mpwemu umunsi umwe umwana wanje yari afise ingorane yo kurwara hanyuma byarumvikana ko bisaba kuva n'iyi Ngozi tukarondera umuganga i Bujumbura ndavyiyumviriye ari ikibazo nari numvamwo numva birandemereye ngo mfashe umwanya wo gusenga numvira ijambo sinari bwigire ndaryiyumvira ko rishobora kugira icyo rikora mu by'indwara
mugabira ijambo ryo naronse rirambwira ngo umuntu ntatungwa n'indya gusa. Havuze indya numva ngo umuntu ntakizwa n'imiti gusa, ariko umuntu watungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Aho naca numvamo ngo ijambo ry'iwanje gusa jewe nyene nomukiza atamuti n'umwe anyoye. Kwa Mungu twarize ngo kumva muri ivyo bavuze ukumva mw'ivy'iwawe. Hano dusomye umwe ashobora gukuramo umuti w'ingwara, undi arashobora gukuramo imfungurwa nyene zo mu mpwemu, undi arashobora gukuramo ngo imfungurwa nyene zigaragara. Mugabo ico bikora hari ico ukeneye kumva mw'ijambo ry'Imana, kuko uzoza urabisoma rizokuganiriza, rizokubera umugenzi, rizoguherekeza mu rugendo, rizogufasha uri kumwe n'abakunzi, rizogufasha uri kumwe n'abansi, rizogufasha uciye mu bihe bigoye, rizogufasha uciye mu bihe vyoroshe. Ijambo ry'Imana turarikeneye, n'umugenzi mwiza agendana nawe ushitse imbere y'imanga, ushitse ku musozi muremure, rirakubwira ngo nzobongera intege kandi buzogurukisha amababa y'uruguma, ukaronka inguvu, ugatsinda ikigatanya cyari imbere yawe. Haleluya! Rero hano mva tworangiriza kubera nyene ibi tuzovyiga tubibandanye. Haleluya! Dutahane ivyo jambo ry'Imana ni imfungurwa zo mu mpwemu. Abagomba gukomera mu mpwemu mutora ijambo ry'Imana murisome. Yesu abahezagire cane. Bagira twuname imbere y'Imana dusenge. Wisengere, wifatire ingingo, wandike ingingo ufashe zishasha ziyongera kuzo wahorana, zigufasha kuronka ijambo ry'Imana rigwiriye muri wewe. Hariho abantu twama dutangaza amatangazo muze kwiga ijambo ry'Imana. Urashobora kubyumva yuko bikenewe kubanza ukaronka navyita fondation, urufatiro, kugira ngo uzusome nawe ubitahura neza. Mugabo wararonse urufatiro, nimba warabyize ukaba warabyibagiye, genda utore aho wabyanditse cyangwa ugaruke mu ishure tukwakiye, wige, usubire, ugire urufatiro rwiza mu ijambo ry'Imana. Yesu adufashe cyane. Ndamaze guhanura umuntu gutanga ikigira 10 acambwira ujivyo mwewe yaranavyo arambwira. Umuntu yabatijwe ndabwiye gutanga ikigira 10 mu bintu vyose acambata mugajindu vyo mwewe yarango navyo arambwira. Cyari ikigira 10 c'amafrais de mission, bijya bintu umuntu aronka bitari umushahara. Ndababwira none erega hariho niyo bariko barakubwira biciye kuri jewe nyene, ega wasanga uri kwemera ariko arakubwira uku nyene je ndiko ndakubwira, wazobimbwira. Niyumvire burya isi yaguteye uba ufise ingorane. Niyumvire ingene umuntu yaciye muri radiyo vandredi atavyumva yuko ico kintu aronse harimwo kimwe c'Imana n'icenda vyagwiriye. Avuga iyi si yifatiye umuntu, ibintu vyakurikiye ndabikunda kandi Imana yarakoze ko yemeye ko ndabimenya. Yaciye amezi atandisho n'imwe jambo tusubira kuganira bimeze uko. Ndabaza none ndagusengeye misiyo zigaruke, uzoza uratanga ikigira 10 ca frais de mission ndi imbere y'Imana namwe candasenga. Muntwi kurikira turi nk'ubu ubonye mu mpera z'iyi, muntwi kurikira wamenga n'ahantu hari hugaye, wamenga n'uwari yahugaye none harugurutse,
ubuzima buca buragenda neza, byuguruka gusumba amafre de mission, amamisyon n'amafre yayo bica biruguruka. Hanyuma duca rero tuganira twumvikana, none ntubibona muri mwe muyeresha ubu nawe none ntubona mubitahuye none Yesu akomeko maji. Imana iragomba ko tugendera mu ijambo ryayo, byose kubigendera no ku neza, ku rukundo igukunda izokwemera uce no mu bigori, hanyuma urirondere mpaka urimenye. Ariko yavuze ngo mwe mu Imana ntazokwamara nyinyurana n'umwana w'umuntu, irashobora no kukwihoza iyo izi kwico uwihoza ukizi, irashobora kukwihoza ukaguma uri umuntu nyene atagondeka. Ivyo vy'ukwitaho amajambo y'Imana bikama ari ibintu bicaha abirengana, nibababwira bo je sindimwo. Urashobora guhinduka ikigonde co mu nzu y'Imana, ariko twari dukwiye kwemera ni ku nyungu zacu dukeneye ijambo ry'Imana. Yesu abahe umugisha. Ijoro ryo mu buzima bwanje